Amahoro bakunzi ba televiziyo Isanganiro, kaze mu makuru yo kuri uno wa kane twabateguriye, nayo aza kubagizwe na zino ngingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu bari bakwiye gutunganirizwa n'abapolisi bari mu nzego atacoho barinze gusabwa. Ivyo vyashikirijwe kuri wa gatatu n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo umutekano mu nama yagiranye n'abapolisi baherutse kugenwa mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Mu gisata c'indero, amwe mu mategeko agenga inyigisho ntakijanye n'igihe bisigurwa n'userukira abanyeshure mu gihe hatanguzwa kuri uyu wa kane umwaka w'amakaminuza w'ibihumbi 2021 ushira w'ibihumbi 2022. Zimwe mu nyishu umushikiranganje w'indero n'ubushakashatsi yatanze ni muri ano makuru. Mu mwanya ni donido ryano makuru. Ndasikuwa ikaze muri ano makuru tuyahere mu gisata ca politike. Umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye amenyesha ko leta y'u Burundi iriko irakurikiranira hafi ibijanye n'ubukene bw'igitoro. Evariste Ndayishimiye yabivugiye mu masengesho yo kuri uno wa kane y'umugambwe CNDD FDD, akizeza ko vuba bigiye kugenda neza. Tumukurikire. Urabona ntitwari dusanzwe tworohewe, twari tumaze n'ibihe mu bihano, hanyuma hagaca haza ubukene bw'igitoro. Kubona abarundi bacigumije baguma bigumije bati ivyo ari byose turiko turarondera, ntitwicaye kandi nta mvura idahita. Uzozobona muri iyi minsi mikeya ibigenze neza kuko ntitwicaye. None ko twita ku mwikomo, je narabajije nza numva uwumbwiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo litiro tuyigura $5. None hiyo mwafashwe ko twari tuzi ko ari mwebwe mufise. Wumva abari hagufi yacu caraduze, caraduze. None twebwe rero twoca turira, twe twibereye aboro bibereye na kure, tugaca dutubwoko. Nabwire ibintu bijanye n'ibigeragezo ivyo emwe Imana izokwama ibireka bibe kugira idupime irabe ukwemera kwacu aho guhagaze. Nkuko nari nabibabwiye mu ntango zano makuru, abapolisi bari mu nzego babwirizwa gutunganiriza abanyagihugu atacoho barinze kubasaba. Havyashikirijwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo umutekano hari kuri wa gatatu mu nama n'abapolisi baherutse kugenwa mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Gervais Ndirakobuca asaba ko amasoko ya leta yo mu rwego rw'igipolisi yotangwa hakurikijwe amategeko. Reka inkuru tuyibaze Lydia Gahimbare. Muri iyo nama umushikiranganje Gervais Ndirakobuca yasabye abari mu nzego z'igipolisi gukorera abanyagihugu ibyo bajejwe ataco barinze gusaba, ashimikira cyane ku kugwanya igiturire. No service tujejwe service public tuyikorera bene igihugu ataco turinze kubasaba. Bivi wacu bidushware mu mitsi, hama duce tubivomera no muri batoyi bacu bari musi yacu. Ikintu kijanye n'igiturire, ikintu kijanye n'ibyo byose twahora turinda gusaba ngo genda uzogaruka, kandi hari uburyo bw'uko umuntu ugenda umwuzurije umutunganirije, byose tubigire kirazira. Ikindi uwo mushikiranganje yasabye inzego z'igipolisi no gukurikiza amategeko agenga amasoko ya leta, aho bishika ugasanga amasoko ahabwa abatabire kuriwe. Tugerageza amasoko yose atangwe hisunzwe le code de marché public. Hari byavuzwe byinshi usanga amasoko ateba kubera peut-être hari urindiriye yuko ari undi ariko ashaka kuyifyondera ngo ndayihe kanaka. Isoko iranshijwe igakurikiza amategeko, utsinze aje ari wasaba uburyo buke nkuko le code de marché public bivuga abari watsindira isoko. Hanyuma ivyo dukuye muri aya masoko navyo tubigire une bonne gestion. Ababirekuriwe abari babironka guhereye ku iteni, uhereye ku byo dukoresha byose. Ejo sinsubire gusanga iteni des officiers hari undi mu police mutoya ifise nakamara amazi.
sinsange hari umupolisi atari muri initi zijejwe gukingira inzego afise ijya uniforme. Aho tubonye uniforme tumenye yuko uwo muntu ayambaye ari wo muri zijya nzego. Umushikiranganje Jauve Ndirakobuca mu byajejwe hari mu mutekano avuga ko hari intambwe imaze gutegwa mu bijanye no kurwanya igiturire muri imyaka 2 irangiye ariko bakwiye kurushirizaho gusumba. Urakoze mugenzi wacu Lydia Gahimbare. Leta y'u Burundi yaronkejwe kuri uyu wa kane ingabire yahawe ni banki ya Afrika ijejwe iterambere BAD. Iyo ngabire ikaba ari imashini zibiri zifite agaciro k'amafaranga arenga gato ibihumbi 16 mu mafaranga y'amanyaburaya. Umwunganizi mushikiranganje ubw'intwaro yo hagati Nyandwi Hidatus avuga ko iyo ngabire ije hageze kuko izofasha kwegeranya ibigwanisho bito bito bitunzwe n'abatabifitiye uburenganzira. Tumukurikira. Ibi vyuma duhejeje kugabana nibizodufasha kwegeranya urutonde ibirwanisho tuba dufise kugira ngo tumenye neza urutonde igihugu cacu gifise rw'ibirwanisho kugira ngo nejo niyo hatorwe ikigwanisho hariya canke kiri hariya tumenye ko ari ikigwanisho c'inkozi z'ikibi canke tumenye ko ari ikigwanisho cari gisanzwe kizwi. Ni mu buryo rero bwo kugwanya amabi aturutse ku gukoreshwa kw'ibirwanisho bitunzwe n'abadafitiye uruhusha twaronse izi mashini zituma rero tugira urutonde rwiza ruzwi uwo ari we wese ashobora kumenya ibirwanisho aho bigeze n'ababitunze abaribwo. Ano makuru tuyabandanirize mu gisata c'indero. Ukubura aho bimenyereza hamwe n'amategeko agenga inyigisho atakijanye n'igihe ni bimwe mu bibazo abanyeshuri bo makaminuza bafise vyashikirijwe n'userukira abanyeshuri mu gihe atanguzwa kuri uyu wa kane umwaka w'amakaminuza w'ibihumbi 2021 ushira 2022. Umushikiranganje ajejwe indero n'ubushakashatsi avuga ko amategeko azohinyanyugwa igihe cyose bibaye ngombwa. Inkuru ya Eliza na Karutimana yimenyereza kuri televiziyo y'Isanganiro. Ivyo vyari ibirori vyo gutanguza umwaka w'amakaminuza wa 2021 ushira wa 2022. Uwaserukiye abanyeshure yashimye muri rusangi uko inyigisho zitangwa. Hambavu y'ivyo yerekanye ingorane zimwe zimwe nk'ikoresha ry'amategeko avuga ko atakijanye n'igihe. Ukubura umuhora udushikana kungurukana bumenyi mu bigo nka byose by'amakaminuza kandi muzi ko ari kibanza cy'ubushakashatsi. Turasabye kandi ko ho kwihorezwa amategeko atakijanye n'ibihe agashyirwa ku gihe na cyane mu bijanye n'itangwa ry'akagurane gahabwa abanyeshuri ba kaminuza za leta kugira ngo indero n'ubushakashatsi birushirize kuba umushinge w'iterambere mu gihugu cyacu. Abanyeshuri nabo tubasavye kwamana ntaryo bafatanye mu nda kuko ibigiye inama bigira imana. Umushikiranganje w'ubushakashatsi mu ijambo ryiwe akaba yavuze ko igihe cyose bikenewe ayo mategeko azohinyanyugwa. Mu misiza tugiye kurabira hamwe n'abarongoye amakaminuza yose na cyane ayasahiriza leta kugira ikibazo kijanye n'amafaranga abanyeshuri bakwa ajanye na stage itorerwe umuti kuko biragaragara ko imyidogo ari myinshi. Kubitwerekeye turemeye kubashigikira imigambi myiza mufise tuzoyishikana imbere. Kurondera uburyo kandi bisaba kwiyumvira. Mubandanye rero mugira imigambi izosaba ko turashigikira muzoyidushikirize kugira ngo turabire hamwe ingene yoja mu ngiro. Mu bushikiranganje tuzobandanya kuborohereza haba mu bijanye n'amategeko haba mu bijanye n'amasezerano bisaba ko aterwa kw'igikumu ku rwego rw'ubushikiranganje. Ivyo birori vyateguwe ku ncuro ya mbere n'amakaminuza 15 agizwe n'ayigenga be n'aya leta vyarangijwe n'itangwa ry'impapuro z'umutsindo ku banyeshuri bahejeje igice ca mbere, ica kabiri n'ica gatatu ca kaminuza.
Tuve mu gisata c'indero tuje mu gisata c'uruja n'uruza abatunze amapikipiki adaca amafaranga n'amakinga akoreshwa mu kwinonora imitsi ngo bariteguye kwakira inyigisho zijanye n'amategeko yo mwibarabara abayaze na televiziyo y'Isanganiro bo mu mazone ya Kinindo na Kanyosha mu gihe bariko bandikisha ivyuma vyabo bemeza ko izo nyigisho zogabanya amasanganya. Jean de Dieu irakoze. Banye n'amapikipiki adacishwa amafaranga n'abafise amakinga yo kwinonora imitsi bariko barandikisha ivyuma vyabo kuva kuri uyu wa mbere mu gisagara ca Bujumbura. Ico gikorwa cabwirizwa gutuma banye n'ivyo vyuma babanje kuronswa inyigisho batezurirwa ku ngingo igabanya uturere barekuriwe gushikamwo nk'uko umushikiranganje ajeje umutekano yabishikirije mu ndwi iheze. Abatunzi ivyo vyuma twahuriye mu mazone ya Kinindo na Kanyosha bandikisha ivyuma vyabo bavuga ko biteguriye kwakira izo nyigisho. Bose barahuriza ko zofasha kugabanya amasanganya mwibarabara. Baravuze yuko hazoca haba liste y'ivyo vyuma hamaze liste imaze guhera bace badutumako kugira batwigishe uburyo tuzokwitwara mu gihe tuba turiko tugendesha ivyo vyuma mu mabarabara. Boro twiteguye kuzogendera ku mategeko bazoduha ku muvuduko muke kugenda buke hama kugira tuze turafashanya amasanganya ntaca asubira kwiyongera ku buryo hamwe amasanga arasubiye kwiyongera boca asubira gufata ingo ati kumbe babantu bagarutse guteza amasanganya. Nico nogira ko mpanura n'abandi bene gihugu bariko bariyandikisha. Ikinyigisho nacakiriye neza kuko umuntu ashobora kuja mu ibarabara atazi ingene ashobora ukurigendamwo agasanga ari karatera amagisida mu ibarabara. Jewe kubera hari haciye igihe narize mu bya auto école hari hamanosha mwamwe narinzi yuko noshobora kwirinda. Je ndabibona babiteguye kandi bakabitegura neza inyigisho zigahabwa ndabona yuko ibintu ko byogenda neza kandi yuko n'amagisida kujya abantu bavuga ati harimo ayo makinga yo kwideplace umuntu abagiye ku kazi canke umuntu agiye kwishura ndabona ko atangwana bizotera. Abatunzi ivyo vyuma bashikiriza ko bizeye ko ingingo igabanya uturere barekuriwe gushikamwo izocihinyanyugwa inyuma y'ivyo bikorwa bibiri ari vyo kwandikisha ivyo vyuma no gukurikirana inyigisho zijanye n'amategeko yo mwibarabara. Ni mu gihe ikibazo c'ikeha ry'igitoro gibonekeza mu gihugu rituma ukwiyunguruza kugora. Imbere gusozera ano makuru tuje mu gisata c'inyubako ari kiraro cahora gihuza amakartier ya Gihosha, Rurare na Muyaga cabomotse. Bamwe mu bahora bakoresha ico kiraro bavuga ko hari haheze amezi 5 gusa gikozwe, bakamenyesha ko cari kibafitiye akamaro kanini. Idonido na Vanilla Dushime imenyereza kuri televiziyo Isanganiro. Ngo atagikozwe vuba ubukene n'inzara bigiye kubikira mu bana. Abo n'abanyagihugu bahora bakoresha ico kiraro mubona cabomotse cyahora gihuza quartier ya Muyaga na Gihosha Rurare. Abo banyagihugu bakaba baganiriye na radio televiziyo Isanganiro. Gifisa akamaro kanini nyakuri twebwe. No kuvuga yuko nyambara umuntu avuye mu Gasenyi ni moto aca kwikinyene ari wafata agatagisa gaca ngaha nyene. Mugura abona mu misi tugiye gusubira guca kuri yatwiyo. Nyimba uvuye gusuma utuntu ngaho mu Gasenyi ntibizokoroha. Atwebwe turabavandera twaca ngaha nyene no baba mama hari gihe benshi usanga bafise abagabo baba motare tugiye kwahukana kubera iki kiraro kibomotse. Anande mu motara gararo twari dusigaranye karakaye kugira tuze turarondera ubufu bw'abana. None urabona nk'ubu kiracitse nta hantu ubona tugiye kuronderera ubufu bw'abana. Bakaba basaba leta ko yobaterera uburyo bagasubira bakacubaka kandi bakabatezurira mu kubareka bagasubira gucisha imoto n'amakinga yabo mwibarabara ricaruguru ya zone Gihosha kuko ariho honyene bazoba basigaranye. None twebwe twasaba yuko boraba basi kuntu turekure akajya gapave kakikama ku izone basi kugira turabo kuntu twoza turashikana n'abakiriya basi kuri Mosiyo kugira abane ntitugwe mu bana. Turasaba yuko nayo leta yogisha dufashije kugira ngo iki kiraro cacu gihuza quartier Muyaga na quartier ya Gihosha kugira ngo kibandanye imigenderanire nayo twebwe vere mu ndabona ntavyo twoshobora. Ico kiraro kikaba cyari cyubatswe mu buryo bw'abanyagihugu hamwe no kwitanga kw'aba barongoye. Ni kuri iyo nkuru ya mugenzi wacu Vanilla Dushime duciye dusozera ano makuru mwakoze kuyakurikira. Ndashimiye amafashije kuyegeranya n'abari mu hinga bw'ivyuma. Ibiganiro kuri televiziyo Isanganiro biracabandanya.